niyo nabigira nakoresheje agakingirizo okay ndaza kumva plaisir plus que wagakoresheje nyama kwa nyama nkuko bahora bivuga gusimba kizimbabwe gukoroka kizimbabwe plutôt byose nibivugwa ndazimenye reka ndumujane mu bandi entre reka nanje bansaba canke nanje ndabasaba ngo marene wabaye mwiza bamuzima ngo ko ngundi yorosha umutwe ndeke gabanyitse ingu ndeke tubikora atagakingirizo ngo nyinzera nanje sishaka guta mu ruzumi nzokwicungera ngo handi Salut guys, mumeze neza murakomeye. J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana kuko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri mikro ya BI TV uko vyama, ariko nkaba ndi kumwe na Mondi Wise, uwo tuzoza turakorana nk'umujournaliste nawo muri BI TV. Twaba dufite n'umuyinvite atari mushasha mwese mushobora kuba muzi, atari cyambere dukoranye Jeanne Irakoze Jaira la slameuse muzi umustar d'office. Ndabaha ikaze rero mwese musubire mudutize amatwi yanyu tuganire mwumvire izo tukumva tuganire, ni ibintu biri très intéressant kandi ndazi yuko vous allez adorer. Donc karibu Jeanne. murakoze cyane ndabaramukije ndamutsa n'abakunzi ba BITV ndabakumbuye ntimushobora kwibaza nimaze iminsi ariko ndababona nari ndabakumbuye cyane gose manje bite ni sawa cyane yego cyane amakuru yawe meza cyane okay urashobora kubaramutsa nawe yego ndabaramukije abakunzi ba BITV aho muherereye mwese murakoze tubane muri kino kiganiro hama ni ikiganiro ni Tutafanyaje murabizi twama dusesije tuzana tukaganirako hama tukagerageza kuidebatako hama tukaraba ko twotora inyishu y'ibintu bimwe bimwe même si tudatora inyishu ya byose muga turaronka inyishu zimwe zimwe rero tubane mugabo Paul mama tugomba tuganire na Jeanne nk'umuntu twari dukumbuye avant ko tababwira sinzi dushaka tuvuganeko Jeanne waurayiga Jeanne Bon, naringa tu mwari mwaramevye hama ukuntu mugarukanye muri Tutafanyaje sinzi ico mushakako mu kiganiro cyari giheze twigeze gukorana na Chanel DC arama commentaire batse ko nkubitadeje ngo natitira imigenzo y'ikirundi ko navuze ko je no kumongo so no musinzi ico banyatandako Imana gusa Imana gusa nduka araza gusha tubyizera mugabo amakuru yawe amakuru y'ibyo ukora donc ntabwo ruka kera kuri ebiso twariko gukorana n'ibyo twakoranye na Jeanne iyo ebiso umuntu atayiravye agenda yiravye yari très intéressant twakoze kuri emission y'ibintu byerekeranye no t'as pas le droit yo kubura umugabo umukobwa wese ariko aratwumviriza elle a pas le droit yo kubura umugabo siko twabivuganye Chanel yabibona uko Jeanne nawe yabibona ukundi mugabo rero na ubu nyene tugomba tuvuge ku bindi mugabo Jeanne rero urumva kuva ico gihe twakoranye emission yaraheze imisi twari bwase kuganira rero nshaka ambwira amakuru yiwe ivyageze Islam ingendo uyu rero umuntu uyu ni umusitani umureshe ngaha muri umigo sa uzonkwegera vyinshi bon ubwa mbere ndabaramukije kandi hama niteka kuba BITV baranyizeye bakantumira irya mbere n'irya kabiri n'uno munsi ndagarutse nizera yuko nzokomeza nuko kumbura bamaze kubona ko hari ikintu ushobora kuba ndiko ndavuga kigafasha uburundi mu buryo bucanke buriya hama je nahora i Burundi nyene nasimbiye bavuga inyuma y'amazi aravuga ati nageze kujabuka amazi gato ababwira abantu ariko arivugisha ngo yarabuze amazi gato abandi bantu tuvyore Jeanne mubabwiza ukuri ahantu wari wagiye nari muri leta zunze ubumwe za Amerika mu New York niho nagiye sinazimiye kuko naragarutse sina n'umwari kumbona ngayo nzimira je nari metriza amabarabara ntaranahasi Google Map yubawe rero ngira niyo yafashije Jeanne ico cari kibazo ngoma ndakubaza none mbonye ngo gaci kivugira sinazimiye Google Map yubawe hama ibikorwa vya Islam
ndibaza muri no minsi ndiko ndashira ahabona urutonde rw'ivyese nateguye biri mu kirundi nabikore n'amavideo nimwanterera nzocangira n'amasutitrage mu gifaransa no mu congereza ariko kugeza ubu ivyo nibikorwa ndiko ndashira ahabona ariko novuga ni intango igikorwa nshaka gukora ego kugeza ubu nuko vyifasha. Okay, reka rero tubanze tuvugane gatoya ku vy'urugendo uko rwagenda. Urugendo kwanza ubwa mbere na mbere uba wagiye muri Etats-Unis, précisément New York wagiye mu biki? Murakoze cyane nari nagiye mu nama novuga ati iharanira agateka k'umwigeme n'umukenyezi aho uwo mwaka novuga ati yari inama ya 67 kuko ku mwaka iraba nayo yari ihurikiye muco novuga ati ubuhinga bwa none niho banyizeye iserukayo nk'umwigeme murundikazi aserukiye abigeme barundikazi kuko mubo twajanye abandi bose bari abakenyezi kubera yuko yari iri cane ku mukenyezi ariko bafata yuko umwigeme w'uno munsi niyo mukenyezi wecu. Okay, mwari mwagiye muri abantu bangahe mwagiye donc comment washoboye kuba sélectionné mu bandi bigeme bose twese turabadamu ngaho igitego batatu sélectionné kuko tutahiswe mwana muhigo tutaronse ndakenze gute. Ubwa mbere mbanze saba imbabazi ndagwaye grippe ijwi ntibimeze neza murabimbabarirako. Ati kubera iki nagiyeyo natwagiye turi bangahe twagiye turabarundikazi 9 twari turi imbere n'umushikiranganje mu vyajeje harimo gufatana mu nda no gushigikira umukenyezi n'umwigeme barundikazi. Hama abasigaye bari abatandukanye novuga ati abashefu nabona ngafukamira jewe kugira nshobore kugenda sinovuga yuko nashoboye kugira bigira tuvuga abandi gukandidata ariko ni bya novuga ati yabaye nk'urukurikirane rw'ibikorwa nari mperuka gushira habona mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa Kigarama nari nakoze igiteramo muri novuga ati muri Ruganda rw'imisi 15 ego muri centre jeune Kamenge. Ico giteramo nakoze kubera cari giharanira ubuzima bwo kwigeme canke umufasoni murundikazi barabonye yuko hari ico ndiko ndatera kugira ngo umwigeme canke umukenyezi bagire ubuzima bwiza mu Burundi babona yuko ndi umwigeme wo gushigikira niko kumpa akaryo ko kugenda zirya message ndariko ndavugira ngaha ngende kuzivugira imbere y'abantu banshi kumbure bafise byinshi boterera kugira ngo umwigeme murundikazi ave ku buzima yarari kuno munsi ashobore kugira irindi ntambwe agezeko barinze baranyizera ati genda uvugira abigeme barundikazi nk'umwigeme nawe ashaka ihinduka. Ni muri ubwo buryo rero banyegereye barambwira ati Jeanne urashobora kujana natwe nanje mwatevye kuvuga niko byari bimeze. Donc uraronse bagusanze he comment wakiriye inkuru deja wayakiriye gute bakubwiye nyene ngo urashaka kuduherekeza d'abord si wabisavye do niwe bariko barabigusaba donc umuntu uri sollicite uri kurabisabwa urashobora kuvuga yego canke oya ni wewe donc shwaniya mugabo bakaza bakabikubwira hamuka ukumva nyene Etats-Unis ururiye indege iragutwaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika donc muri wewe muri uwo mwanya comment muri jewe bon barantelefone barambwira ngo tuvugane n'urugendo rwo kugira hikiri ngaha mu Burundi urumva ngenda muri bwa bushikiranganje bwo gufatana mu nda ndagenda baranyakira bo wamenga baramaze kwimbwira kera bambwiye ati n'urugendo dushaka kugira rafise ibyangombwa by'inzira ndavuga ati ivyo ndabifise hanyuma bobo ikintu novuga ati bashira imbere hari kuba impanuro turagusavye ntuzogire gucunika nanje nukuri nundi azonyizere jewe ibintu byo kuzimira sinigeze ngira iciyumviro na kimwe gusa ndashaka ubundi busi kumbure ngende ngiye kwiga canke gukora ariko ngende naseze nyene mugapana kuguma nyene pour du bon je ndashaka ego muganagiye mu muco mwiza n'imyiza wowe ubuzima bwawe amashuri ntigera kurambira nsigaye ndikigugumva oya nanga bijya byo gutonda misisi bagire apere
ivyo ndavyanga mugabo ndafise ibintu byinshi imbere yanje mbona nkeneye kwiga uno munsi ndiko niga photography na design ejo nzoba ndiko niga ikindi kintu hari ibintu byinshi mbona nkeneye ntaramenya rero je nagumana kubaze ko mwari mwagiye muri benshi abo bantu 9 mo wese muri abo bantu yarafise icyajeje canke bose donc canke bajya bose baherekeje wewe kuri ico cyumviro cawe donc ni wowe wategerezwa kuvuga cyane umwe wese yarafise umwanya wiwe mu bisanzwe mu nama iyo nama ko ari nama mpuzamakungu gupfa kuronka ijambo ntibibaho bisigura ngo uba warabisavye ngira ngo babisaba ngira ngo mu makete sinzi hanyuma ababiteguye akaba aribo banaselektiona abazogira ijambo na cane mu bisanzwe abantu babona ko bagiye bafise kuzovuga bifuza yuko Uburundi buzoba bwaserukiwe na naka yari umushikiranganje hamwe na jewe kuko jewe bavuga ati banyiteze ko mvugira abigeme kuko muri abo twagiye nta undi mujene yarimo naba mama basanzwe bafise ivyo bakora mu buzima bitandukanye kandi bukomakomenga mu gihugu c'u Burundi ni je ndaraka jeune bavuga ati turakwizeye ko ushobora kuvugira abandi kuko nivyaba biboneka neza yuko umukenyezi ari waza kuvugira umwigeme rero nka jewe ndumwigeme kandi ndi muri ico gisata ngurukana umenye bavuga ati wowe urazi ingorane muhora muhura nazo muri ico gisata nico gituma bavuga ati urashobora kubaserukira abandi bigeme neza ugahiza ukabavugira novuga ati rero abandi barashobora gusaba nk'ijambo nyene bijya habaye nka panel ugasaba ikibazo hari igihe wagira chance aho barakwemereye handi ugasanga biyandikishije kuva kera nturimwo naje umunsi navuze nibakwe nagiriwe kuko sinari nabisavye kandi hari ahantu badapfa kuronkera ijambo n'abashikiranganje abakuru b'ibihugu yabaye imana gusa none donc la uri imbere uri kurabo uvuze ngo wacivuga uwo munsi uvuze ngo nibakwe wagiriwe waciye donc bari baguhisemo ngaha mu Burundi ko ari uzorinda uvuga muri ururimi wavuze kubiki murakoze cyane mu nama mpuzamakungu kenshi barategekanya nk'indimi n'imiburi buri nka zitatu ziba zizwi cyane rero aho novuga yuko havugwa cyane icongereza n'igifaransa ariko naho buri kuravuga icongereza mu bamwambaye ama écouteurs aza uba watoye ururimi ushaka gukurikirana rero uvuga mu rurimi wipfuza umwe wese aza kuvyumva mu rurimi rwiwiwe yihitiyemo jewe muri ca congereza kiroka mfise kubera ari ibakwe nagiriye ku munota wa nyuma ndabisavye n'Imana bivuga ati Jeanne ntiyova muri leta zunze ubumwe za Amerika atavuze hama irabinkundira baranyemerera byari bigoye yuko ncafata message iri très important navuye no fise ku mutima ashaka gushikiriza byari bigoye ko nza kuyivuga mu congereza ubwo nyene et surtout que nari kumwe n'abamama turabantu mapanika maze kubabwira ati baranyemereye kuma ijambo baci batangura wamenga ni kindi kintu kibaye yo Jeanne mvuga bagitangura ni alerte none witeguye wateguye ibyo mvuga ibintu nk'ivyo rero byari bigoye yuko nitegura muri ca congereza gike canje uko ndinde nitegura bisaba umwanya ndabe nkoreshe na Google Translate rero muri uwo mwanya ivy'icongereza naciye ndabishira ku ruhande mvuga ati ndaza kuvuga mu gifaransa ikiri essentiel nuko nza kugira message kandi yumvigwe ca ndabicisha no mu cese kugira ngo kubera guhera mu gitondo wumvirije ama discours baba barushe akana nkakijewe kaje kuvugira mu bakuru b'ibihugu mu bashikiranganje vyegoye ko banyumviriza ca ndabicisha mu cese kugira ngo shobore gutira leur attention bashobore kumviriza kandi bica bigenda neza wewe kuri wewe baramaze uraronse opportunité yo kuvuga waciye uvuga icese cerekeranye n'ikirere by'abadamu iki exactement message watanze muri Etats-Unis yakuvanye mu Burundi wari wumva muri za zindi zose wahisemo iyehe muri zijya kugira ngo bari ushobora kuvuga murakoze cyane si mu bisanzwe si cese nari naranditse ngo nzovuga oya jewe ni novuga ati twari ndukudutire tw'ubutubasha gushikiriza hari ngo kuvugira bigeme barundi kazi mu buryo bw'uko nk'abigeme akenshi ntituronka amahirwe amwe nk'abahungu yo kugira ngo turonke igikoresho cyo gukoresha nk'imashini nyabwonko nk'itelefone igezweho ibintu nk'ivyo nabona ko ari igikoresho tubuze kugira ngo kumbure natwe dushoboye kwiga ibiruta nkabona kandi novuga ati n'inyubakwa akenshi ntizitworohereza sinzi ko muhora mubibona urashobora kubona nk'abo nka etage mugabo ariho hari sibere biragoye nk'umwigeme ari mu butinya nko aza kudugariya ico n'ikintu cyose mu kubaka
baba biyumvira ko canke mbega ruguru amatara umuti nyanka bibuze no hari ibintu hari ikintu birajena kuduga birakujena no c'est même pas kuruha uri kuragenda hari igihe ishobora no gutibuka wambaye nk'ijipo c'est jamais iyo ni icyo babiyumvira reka kubeje nta context ishobora gutibuka uri kuratuga muri etage kwa kitotibuka reka n'uruntu ba wambaye none n'ubawe wafashe les précautions wazifashe mugabo imagine bivana rega n'ingazi naho nyene navuga ati mu nyubako baze baragira baze bariyumvira yuko hari ibintu byo kwaleja hamwe ibaze wambaye hotalon office sawa ile cyo kujya hotalon ndashaka gutahura mbwa ibi biravana n'amaescalinge n'abameze mu bisanzwe franchement nibyo okay iyo experience je canke nka ruguru urabona nk'intuze ikindi niyumvira ko kuko mu nyubako ruguru urabona hanige baba bafite ubwo buryo bwo gushiraho amatara mugabo ugasanga inyubako ntibyorosha ko aho hantu haje amatara muri ico gihe biragoye ko umugore ari we yari kuba ariko arateka canke umwigima ariko ariko arateka ari waje gushaja telefone ku birometera amajana n'amajana izo zose nariko ndasaba kugira ngo bafashe mu ntererano biyumvire ko Burundi bashobore gufasha Burundi kugira ngo nabwo bushobore kwisununura hama ndabibutsa yuko mu bisanzwe le domaine en soi n'a pas de sexe kugira ngo biyumvire ngo kubera ndi umukobwa ubuhinga ngurukana bumenye cyangwa bwa none ntibwangenewe ngo bwagenewe naka oya gico nashaka bumve yuko le digital est aussi féminin nizo message je nariko ndatanga kugira ngo biyumvire ku migebe mu Burundi kaje rero Jeanne uri imbere y'abo bantu babakuru abo bantu vuga ati wa abo bantu tumarana quel est le sentiment byagenze gute tu n'as pas hyper ntiwatinye t'exprimer ntashobora kugira ubwoba mabwe ko n'abantu ushaka kumenya public n'ivyo mugasanga quel est le public umenyereye ushaka kumenyereye public abana ushaka kumenyereye abantu basanzwe muga public irimo n'abantu deja complexe deja abo bantu bangana gutyo les titres bafise ugatabira bawe c'est la première fois uri mu kibanza nk'ico kandi umenye ko wewe ubaye depayse n'abo bantu n'igihugu cyonyine kiriko Kiko kiragudepeza kindi nacho kandi umenye ko ce que tu vas faire c'est pas seulement ubikoze kuri wewe umenye ko watumiwe kupresenter igihugu ça veut dire que ubigize nabi ça veut dire ko n'igihugu giziki urakimanuye hasi rero surtout ça ça ko ndumvira comment ça t'a pas perturbé ni byakugoye bitume peut-être ivyo wari wateguye utabivuga comme il faut cyane alors j'aimerais savoir comment tu ni gute wifashe urakoze cyane kuri ico kibazo icambere ko nari mvuze n'igihugu cyonyine kirakudepeza uri ahantu utamenyereye uri mu yindi continent ni gambere uyigiyemwo yetu hanyuma ikindi navuze nuko nari kume genre iyo delegation burundaise na bamama bari panique bamaze kumva ko ndozi ijambo nja muri panique hanyuma c'est pas ibintu nari nateguwe nyene nkuko nza kubivuga mu cese nudutire nari nagize mugabo udutire nukavuga muri slang ngo bigire uko utegeza guconstruire des phrases kandi ni atanda negereje gukorera muri timing kuko numwanya ukora ça veut dire biri régler automatiquement urengeje iminota 3 biracika donc izo zose ni ibintu nategerezwa kujera hanyuma ndi n'ahantu urumva uko nyene ni ibihugu kandi ikindi kintu cari kigoye ko genre niyakira direct neza nuko byari en direct kuri television au niveau mondial donc wibutse yuko isi yose iri kwirakura muri uwo mwanya ni panique rero muri uwo mwanya narabwiye ministre ati jewe ndagiye gusaba ijambo arambwira cyane ntibakwemerera deja bamaze no kwijamba paneliste ba clôture mu mwanya iyi panel ndavuga ati je vais essayer ndagenda ndabisaba hama baca barankundira baranyemerera muri uwo mwanya wo kurindira kugira bamenyishu niwo mwanya nari kwandiko ndakompoze menya ko banyemereye ariko babanje kungumana bisaba yuko cange ndahari ndababwira ati baranyemeje nagura kwandika mu buzima busanzwe je ni cese sinzi ko kigira ndiko ndasoma rero yari na challenge banyemereye numvise ndagyohewe ndatomboye ngira mvino mvugiye abarundi ibintu nk'ivyo ibintu nk'ivyo so sentiment yo kuba ngyohewe na ndayifise en même temps panique
urumva uri ngari kwambwira Jane ngo aca micro vuga ntiharageraho undi kwambwira none wateguye ibyo uvuga twumvira uza gutangura kunyacuruza gute umva yari panique shizwe ko nabandi shizwe ko n'ubwoba bwa public hari n'ibintu nk'ibyo ariko muri jewe nari ndyohewe ababonye video kumbure yagiye irazunguruka y'ingene nabigize hari abarabibonye ko ari n'ikintu kumbure kitateguwe neza uretse ko lo contenu yabaryoheye cyane kandi ndashimye mwagumye mushigikira ngo Burundi hejuru cyane ni ibintu navuze ngitangura nanatanguriye nabi kuvuga Auguste asamble byonyine byarananiye byari bigoye je ndiko ndivira nanjye ndimbere yabo kandi nabakoze cyane ndimbere yabo bantu gusa honyine ndiko ndavyumva kandi ikindi kintu le fait ko batangiye kuvuga ati abarose mwari kumwe barapanitse ça déjà byategeza kukumanura byategetse kukumanura urase bien tu as assuré tuvuga nitwo bimara ibyabahereye muri iyo salle mwari murimwo mugabo turashaka rero utubwire après uravuyeyo urahejeje kuvuga wakiriwe gute mu Burundi donc quoi la suite la famille abagenzi bawe abakuzi byose bimeze gute pour le moment comment tu sens aho ugendera none urashafata bus nkatwe urashobora deja hariho abatakara urabizi mwashwaye kutazonagaruka we none komo utatakaye niba utanatakaye ukanagaruka uracafata bus bari biri bizavyo bintu ko bimbagije none ushobora kureka gute deja numwe mwakorana muri BITV cagiye kera ndi wa wundi nyene ni juste akarongo vyaseye kandi très important kiyongereye kuri CV yanje rero ikintu kihari sinazimiye murambona nga ndi mu Burundi hama afite ngishika jewe nijya video sinenzi ko abandi bayibonye nari ndafise je mu telefone kuko barayifasha bagiye barundi kazi kumwe bari so proud nejeje n'abandi bantu bari muri salle bazavuga ati félicitations finalement Burundi c'est comme ça on a entendu le message j'espère que zibazo bikorerako shitse nga mu Burundi casangiga iyo video ikitangura kuba circuler akeza net best of abantu benshi bakagira les commentaires naje ngavuga ati nigene nabivuze nabi basa muranshimiye kuko naratangaye hanyuma même temps après yo gutangara kuryoherwa n'ukuntu banyakire neza umva bari proud ko Burundi kazi yari yabaserukiye akavuga ko muri vyategereje kuvuga nagarutse nko kumengana kuzica kugaruka mais pourtant nakoze ico nategereje naratashe ni mu Burundi muhira ni mu Burundi bose babaza ngo guhagarutse bamwe ngo naguprena nk'umukobwa ari intelligente ugacumenga ndabaye ikiguga abandi ngo uko nugusamara abana bo barasamara franchement jewe muri jewe intumbero yari uko nkora ico nategerezwa barabisavye turagiye guserukira abarundikazi babigeme kandi turagusavye uzogaruke vyari kuba sinibaza ko nuno munsi conscience yabari neza nosubira kuja imbere y'abantu kagira islam ndi bien à l'aise narazimiye vyari kuba bitaryoshe ukuntu umutima wanje ntiwankundeye ko nozimira wambwiye ati zura Google map ego cyane ego ni juste conscience nashatse kuba urashitse mu Burundi ntiwahagaritse urabandanije muri ya nzira yawe y'amasilamu mu ndwi iheze ngo duteye amabombe y'amasilamu nabahe entretemps watubwiye ngo n'ubundi uzoza uraduha mugabo reka dukorere basiku yamaze gusohoka Jane ubunye urashaka kutugirira gatoya iryo silamu kugira ndayivuge ko gatoya uyitugiriye ko gatoya tuyihagarare ko nico shaka kuno musi tuvugana ko nta sujet ok en fait ni zibiri maze gusohora hariyo ikizoba nzokwasima hariho na kirazira sinzi ikizoba nzokwasima nari sûr reka bazugire ikizoba nzokwasima hanyuma ibindi naco ngo marene wabaye mwiza bamuzima ngo ko nkundi yorosha umutwe ndeke gabanyitse ingu ndeke tubikora atagakingirizo bunyizera nanje sishaka guhita mu ruzumi nzokwicungera ngo handi ho nobona kutanyizera ko brunyikeka kumugera ngo rusha mu mutwe shu je t'aime si fort t'es ma future femme mon aurore bose urabaruta crois moi imibonano mpuzabitsina ikingiye ngajeja wasabye gata okay iyo ndiri iyo slam
iyo slam umuntu wese yumvirije umva ikiratembera ahantu hose umuntu wese aguma yibaza ko icyo kintu kandi ibibazo ni byinshi umuntu wese maze kumpa abagenzi benshi upfa kuyumviriza gusa tito poste trop de questions cyangwa yumvira mbega ahagaze mbega ari pour y'imibano mpuzabitsina cyangwa ari contre ari gute tellement tu waraduconfusinze ntituzi ahantu hagaze ndashaka kutubwira en fait quel est le message ushaka gutanga rero muri iyo nani jewe message nashaka gutanga ni naho nyene mpagaze ikizoba nzokwasuma jewe shaka yuko sishobora en fait ibintu navuze muri ico cese ni ibintu byama byavuzwe mu couple y'aba jeune canke abari marié je ne sais pas quoi basaba imibonano mpuzabitsina kandi turazira kogwa n'ukuri kuri niveau supérieur si je peux dire ufite kuri niveau supérieur ubanze kuvuga ibiharuro sinzi kuma hariho ibintu Beni amaze kuvuga yo gukora imibonano mpuzabitsina ati moyenne ni gukora au moins 3 fois la semaine mugahara abikora indwi kundwi supérieur rero niba bubatse kajane hariho n'abajone rero babikora kurusha bubatse donc batubatse indwi kundwi kandi batubatse ego bibaho donc jewe rero navuga ati barabikora hariho ababikora bariko barashwana twikingire dukoresha agakingiriza canke kariya okay iyo ni debimwe uwundi avuga ati jewe asha ngiye ku buryo nuko ubenga n'umugore nyine ariko aratandukanya imbyaro nukuri sindabajuja ni shwa y'umuntu hariho uwundi avuga ati jewe muri bwa bukirisu bwanje ngendera ndihangana setu donc jewe sinje guhagara ngo force abantu bose ihangana muga jewe nje kuvuga ati byari byiza kwihangana no kugiheza ico cese naravuze ati ukwihangana ntibigira ukwicuza kuko sindumva umuntu yagize igorane ngo nuko yihanganye so muri shwa yose umuntu agira numva yobanza kwiyumvira ni yahe avantage ni yahe inconvénient niyo nabigira nakoresheje agakingirizo okay ndaza kumva plaisir plus que wagakoresheje nyama kwa nyama nkuko bahora bivuga gusimba kizimbabwe gukoroka kizimbabwe so byose n'ibivugwa quelque part hari ubwo bikonzeko tubandanye rero je navuga ati urakoretse kizimbabwe ushobora gutwara inda ushobora kugwara indwara yikanaka cyangwa ndaho ushobora kumva umenga wihemukiye ndashaka umwe wese abanze yiyumvire imbere ko agira shwa iriho iyi conséquence en même temps muganda za kugira plaisir OK entre le plaisir n'izo zindi risques zishobora kuhaba que je choisisse quoi umaze kugira iyo choix wumve ya conséquence ni yaba ni yandi wari wamaze gutegura kwiza kuba donc il faut assumer power undi azokoroka kizimbabwe acha twarinda uwayimutwaje aca mwihakana hama wa undi nawe bimubane byinshi banamwirukane ashobore kuja mwibarabara aheba ishure canke mbe kuyikorora ibintu ni byinshi bica biza donc navuga ati shwa yose ugize wumve kuri prête ikibanzo kwasuma njo gituma nabivuze ndazi n'ukuri ikintu ca contraception que ça soit naturel qu'est-ce que vous êtes contraception on a dit moderne muga ya contraception naturelle uharura quoi c'est une contraception c'est contraception ni kibazo donc jewe j'ai dit ndabivuze ko ndazibira hari ikibanzo kwasuma no mu kubikora ico mugira cyose muze mwasuma gatoya avant yuko kijya kibazo mondi yakubajije nashaka kubaza aka gatoya why wiyumviriye kwandika kuri ico kintu gukoroka kizimbabwe twamaze iminsi tuvyumva nakurishashe mu mbombo nakurira imbombo mwizaje gukoroka kizimbabwe nyama kwa nyama kwa ayo materne yose donc wewe nka Jane kweri kariyo wahisemo kuca wandika ko surtout ubu jewe nahisemo kuyandika ko kubera yuko c'est pas ikintu ndiko ndakreya si ikintu kiri étrange kandi sishaka yuko ndababwire ngo urumva ngo genre amabanga yabubatse mbega utubatse nawe abikora c'est comment donc nashatse kuguma muri za terme nyene dukoresha kuko niziga nyene ziba zivugwa mu gihe muriko murapanga kubikora niziga nyene ziba n'inyuma yaho uri kurabwira umugenzi niziga nyene mukoresha kugira ngo niyo muriko muravuga mu ibyitwa ko ari amakode uri mande ntaze kumva kumbure yo gize conseil aba cyangwa resha ziga nyene zimenye kane canke kimna n'abasese agafu bamwe mugabo byumvikane kugira ngo ikibatwe kuve ko dutegeza kwasima biganye ne bihari ndazimenye eka ndumujane mu bandi entre reka nanje baransaba canke nanje ndabasaba
Gukoroka kizimba donc nawe baragusaba kandi canke nawe urabasaba donc byose urabizi kandi nawe uri umujene okay hama urayanditse ko iravuzwe en tout cas vraiment umuntu atayibonye sindamuzi muga ndazi ko yasohokiye kandi donc feedback zagenze gute ko urumva jewe deja niho naciye ntangura kukwandikira nca ndavuga Jeanne burya ndamukumbuye muri yarakozweko oya navuze Jeanne ndamukumbuye muri BI ifo ko tuvugana none byagenze gute umaze kubyandika projet ni yihe kuko urumva hariho na kirazira ushobora kuducishizamo gatoya ukatubwira kirazira nayo ico washatse kuvugamo muri kirazira abatahirazi ntangure feedback canke ntangure kuvuga kuri kirazira sinzi ko zivugira hamwe feedback mugabo kabanza guhera kuri kirazira kugira ngo tugira feedback kirazira singanda islam ndababwira juste ni igiki noba naravuze muri kirazira kirazira nkuko nari mpejeje kubivuga imibonano mpuzabitsina irakogwa mu gwaruka mu bubakanye etu hanyuma hari ukuntu mu mico y'abarundi kazi mu mico y'u Burundi ikintu cyo kuvuga sexualité ni ikintu kiri tabu ikintu kinyegeje niyo mubivuze mubivugire mu makode umwana ntavyumve ibyo akora bisumba ivyo mwari mugira muvuge rero je ku bwanje nariko shaka kugira cyane gose ukora kizimbabwe bivuze mama wayo bitahura wapi mugandi batwara indazo catahura ko akoze kibakorotse kizimba ndacyumvise no muzi reka koza ndaje kubigisha ibintu by'ibitero muri kirazira rero ndashaka kugira kwinjira mu mico y'abarundi bumve yuko aho tugeze uko ibihe bihinduka uko imyaka ihinduka niko n'ibintu bihinduka so batahure yuko ubwo busambanyi burahari inda zitifuzwa murazibona hana hari abavuga abafunzwe bafashwe bayikoroye abana batawa hana hari ya n'ibintu biboneka rero ko mumaze kuba mubona les conséquences zihari ifo yuko mutahura yuko iyo mibonano mpuzabitsina iri kwirahaba ibyo bintu mudashaka ko bamenye izo information ko murenzo bafashije kwikingira mu buryo bucanke buriya nibazivuge muri no myaka kizira vraiment kubwira umwana yuko ibijanye n'ubuzima ndoragitsina bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no kubivuga ko umure bagahera ku myaka mito ariko umwe wese uzi ati umwana afise imyaka 5 akeneye ubutumwa bumeze ukunuko afise imyaka 16 imyaka y'abaga bariko baramurondera hana hariya bamenye ubutumwa muha ariko santé de la reproduction cyangwa ubuzima ndoragitsina irondoka rijanye n'amagara meza ntibakigira ikintu kitavugwa ngo ni kirazira nimba bifata ko kizira bazoja novuga ati bazovyuka kabaye donc je kuri jewe uko shobora kuba ndabitahura kirazira donc kirazira yari wayerekeje ku bavyeyi hanyuma nzokwasima uyerekeza ku bajene na cane cane no ku ma couple conjoint oui mugabo cane cane ku bajene ku bantu b'abajene okay hama rero cugira kumbwira feedback rero kuko twaciye duhera kuri kirazira kumbwira feedback ingene vyakiriwe kandi ego kutu les commentaires ngene abantu bamwe bavyakiriye urabona nk'ubu hari bamwe bavuga ati non Jeanne ariko aratitura imico Jeanne ashaka gusaza abantu tu vois urabona nk'uko nyine tuvuga chez nous c'est vrai c'est tabou muguru urumva utangiye kubivuga ati non nimba uyu mwana atangiye kubivuga uyu mige mesore kuvuga umwana atangiye kubivuga uko cyangwa uyu n'est-ce pas comme ngo bizoca ba bintu umuntu wese atazotinya gukora kera kumbure twadufise aho twinyegeza cyangwa amasoni none ubu tutangiye kubikora ku mugaragaro tutangure kubigenda amatamu aguma basesera umuntu ntazosubira kuronka n'ingene ashobora kwinyegeza ahantu araba ingene akivuga abavyeyi batavyumva tusa rero narikunda kwa canke abashobora kuba mugendana babakizwa ingene bashobora kuba bavyakira abantu basenga bashobora kuvuga ati ivyo bintu franchement Jeanne urihe utarakazu yazi canke udakonje canke ntushuhe bamwo utuvemwo ureke kuba akazu yazi wowe rero kuri wewe ubona bimeze gute kugeza isati ko ndababwira ama feedback y'icese cyane afite kirazira ntiyagize ico novuga bru cyane ngo bayivuge ko cyane ngira ndi kubera hoho kuri Facebook uranda ko ariho horoshe kurabira sindashira ko yose nashizeho ka extrait gatonya aho iri hose ni kuri YouTube ariko nzokwashyuma cyambere na mbere n'ikintu ibintu babamwiyemwo bakora ibiki ariko kandi nashize kuri Facebook. Facebook ni benshi banyandikiye ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe ndabona
ntiyigeze yakigwa nabi barayakiriye neza bavuga ati wow du courage wow ivuge wow nyene bararyohewe gusa ikintu novuga nungukiye aho hariho abaci baryugurukira bafata ko mbenga ndiko ndabashigikira gukora imibonano mpuzabitsina hari wacatanga bavuga ngo wow ndagukunze uri umukobwa ari ouverte catanga bavuga ati ngo twibera aba best ngo en fait ubusindi mu Burundi ariko nzoshika twasuma sinzi ko bizoba ari nyama kwa nyama sinzi tuzovyiga ko en fait hariho abaciye bantahura muri iyo sens ndabugurukiye genre tuzoca tubikora bakambwira ama technique naje ntarinze ahora ba muri ibyo bintu bakanyerekana bamaze kubikora nati nakura muzi ati uyu ni wangohereza ibintu nk'ivyo oye iyo nika imwe hari baje bagenda babashesha ubufu bwose ego vraiment ndimo babonye ndumukobwa gutse beka ndi facile kuronka no kugira tubikore genre ndumva yuko ikintu ndagikoze c'est bon j'assume bakashobora bavuga ati nanje ndakunda abantu nkabo batihishahisha ngo ntibabikora kandi babikora ibintu y'ivyo benshi niwo mugwi batahuye abandi nabo bakambwira ati abanyavyese nkanje harabambwiye yuko ati nanje narashaka kwandika ibintu muri sense yiyo ariko nari naratinye ati bravo kubona wowe ubigize umpaye nanje akaryo ko kuzoca ndabigira kuko barabonye ni impinga ndende mu bagenzi nyene birahari umva ifare ko na parle hama ikirenze ico nuko hari abandi baciye bavuga ati est-ce que niwogira urukurikirane nguko hana BITV bakavuga ati kumbure ukafata televiziyo kanaka canke nawe ukagira channel yawe ukaza uragira urukurikirane rwo kwigisha ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza tukagushigikira donc kugeza ubu ama feedback muri rusangi ni nkayo donc tu vois pas ko ari ikintu ciza cyo gukora wowe kandi mbona uravuga urabishoboye ntiworinda donc wovyikorera wowe nyene ni mbona bitakenewe ndaryohewe ko nyemera uko kose hama jewe afet nta vyinshi nzi kwirondoka rijanye n'amagara meza ibinandika mu vyese n'ubuzima tubayemwo mu kibano ibindi nivyo noba narize mu maformation cane cane menye umenyeshe niyo yanyuguruye amaso kubera UNFPA ndabashimira nizo message noba narize hatandukanye ubu naho canja mu mugwi w'aba artiste influenceur turi kumwe n'abamutima ba Lolilo ba Kigingi n'abandi mu mugambi right here right now igice ca kabiri muri Abubef ico cyashoboye kuduhuza baratubwira zo message nipfuza nabo ko twobafasha kwigisha rero canandika muri ubwo buryo rero novuga ati kugeza ubu ndiko nigisha abandi ivyo nanje nize ndiko shira aha shigikira ibikorwa vyandi bariko barakora mbega n'ivyahera bizoba bimeze gute donc nta bumenyi bwinshi ifise yawe ndi nk'umu sexologue ariko ndipfuza kubandanya nkorana n'abakora muri ubwo buryo kugira kuko ndabazwa cane n'amakana ahari ikiza kimbabaza kurusha nuko niyo bafashe umwigeme kumbure yakorohinda canke batoye uruyo y'ahantu baguma bavuga ico gipfa mutima c'umukobwa mugabo ntibibuka yuko atari we yayiteye jivyo rero birambabaza nkaca numva même si baguma bashaka umukobwa n'urugamba ko kugagwanira hamwe ifo yuko twese twumva ko tuhisemo uruhara kugira bihenduke donc basima bose gogo ego mu byasima mwese mugabo none kuriko mu byasima mwese mugabo wowe nk'umukobwa niba ubuzi kutegerezwa kugira ibibazo bisumba ego afete nawe nyene mvuga ati urasuma wize ko utegereza kumupanga nico gituma je sinshaka ko muri kanzozi uko ndavyifuza sinifuza kumva ngo hari umwana batoye bamutaye kubera iki wabigize uzi ko ico gishobora kuba assume murere n'urukundo rwinshi cyangwa ivyo byo kuyikorora no wari ubizi iyo uvuga ati jewe sinshaka nyama kwa nyama kubera hari ino konsekansi reka mvume koresha agakingirizo nico gituma mvuga ati none gato igenda kubaze cyane kwe utokwa pia cyane kuri abstinence je nayo nyene irimwo no mucese canje ndanavuga yuko itanafise n'ingaruka mbi uwo vyoshobora yo kwihangana mugako bavuga ngo biragoye ndavuga ati biragoye mugusha keza rakigura abstinence kuri benshi babona mega ni kintu kigoye jango washushe nushaka kuvyumvira no kiragoye muga tu peux y arriver ubishatse donc je sinzavuga ati ni bwihangane mwese kuko ndabizi kwihangana kwanje kuvuga kuva kera no mwisengero ko
ni ikintu ciza mugabo c'est pas icyo tugira je ndi muri réel turabizi ko kwihangana n'utarabikora arazi ko kwihangana ni bon mugabo bangana gute bihangana jewe naho camvuga ati il faut que tu sois prête à assumer wasambanya ukanga kingirizo je trouve pas yuko ufise raison yo kuvuga ngo umukozi cyawe ugakoresheje gusambana niho usica ça hama ndibaza ko bivanye n'ibyo wavuze kubona ko ukuragerageza bivanye n'amaformation wagize kwigwa tubisohora hanze ibyo wize sasa icyo ni kintu cyiza rero aho nta yindi miryango inani yakugururiye donc ntibari ko baraguhamagara cyane kugira ubashobora kuko barabona ko wowe uri umuntu yumva uri umunyeshuri mwiza tu mets en pratique ivyo wize rero ndibaza ko nimba atari banga atari binyegezo tubwira si nta yindi miryango yakugururiye Islam bon ku masosiyete au niveau y'amasosiyete au niveau y'abandi bantu bakomeye genre bon umugambi umenyeshe waraheze no wanyigishije yari UNFPA ariko kubera ko kuva ico gihe je nize iyo nize ikintu simba shaka ko kigumi wanje ndashaka kugipartaja ndahereye aho nyene nza ndandika ku bijanye n'indokajanye n'abagara meza ugwaruka no kubiyabaga ndandika ubuzima tubaye bwo abatagira aho bavugira mbega nabo mu byo bakora bimeze gute nkababera ijwi kugeza uno munsi n'ivyo vyese ndiko ndagira barabonye yuko niyindi ntambwe ndiko ndatera UNFPA yahawo barambaye titre n'ukuri ntibarayimpa officiellement ariko bashobora kunumira mu kintu bariko baranampresenta hariho nk'inama novuga ati regional izoba aho babona yuko nzoyitaba nk'umushampione wo muri SSRH donc santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes kwitwa nk'uri umushampione ukagitirwa n'ishiramwe mpuzamakungu c'est un autre titre ni ikintu kigoshe kumva kora barahokonesa ko ikorwa ndiko ndakora c'est pas pour rien ico ni kimwe kumbure kishaka kunyugurira umuryango hanyuma abubef nayo mu bice bikurikira by'uwo mugambi baramaze kumbwira ko bifuza ko zobandanya dukorana uretse ivyo hariho igikorwa ndiko ndategura ku izina ryanje ngambere navuze narateguye igiteramo ubu naho si igiteramo ni inyigisho nyene zitandukanye ndafise ukuntu nzobigira nyanzo bamenyesha hanyuma nibasubira kumpa akaryo muri BITV ico gikorwa ndiko ndategura ndamaze kuronka bashaka kunyemera kuzoshigikira kubera yuko ivyo ndiko ndatanga ubwo butumwa bashaka nabo ko bugera kure rero novuga ati ibi ndiko ndagira imiryango biko biranyugururira ndivyo gushigikirwa no kwizegwa numvise nagiye New York kubera kwizegwa n'unize yawe yuko bazosubira no kundonga kandi zizozimira nuko okay jane tuca tumera nk'abarangiza none iki twiteze apa ivyo nyene uvuze uzotumenyesha niki kintu twiteze ca hafi vuba hashoboka hafi kiriko kirategurwa yaba wewe canke muri bimwe usanzwe ukoreramo mu mashirahamwe kwa tusa donc niki kintu twiteze ca vuba hafi donc hashoboka twokwitega ko kigira gikorwe inyuma y'ajya amaslamu yose cyofasha ugwaruka sifite rwabo yigemeye kuko nibukunda kuvuga ushigikira cyane ndandera n'abahungu ndabashigikira ni kubera yuko usanga dushigikirwa ku rugero rutandukanye bivanye n'ivyo tubamwo bitandukanye igikorwa ca hafi ico gikorwa ndiko ndategura si cakure nico muri ku kwezi kwa gatanu nivyashoboka hamwe vyokunda nshaka kugitegura mu bijanye n'umunsi mpuzamakungu hariwe isuku ryo mu butinyaga aho nifuza ko noshiramo no gushigikira abigeme bari bashoboye kuva mu mazu yabo no munsi bari barabadeplace bivanye n'ikiza co gutegwa n'amazi bagiriwe mu gatumba ico ni igikorwa ca hafi nifuza gukora n'ibindi bikorwa bizoba biri kumye hanyuma ikindi naco nuko muri uku kwezi kwa gatanu nyene ndategekanya kuja mu gihugu ca Congo ikishasa guseruka mwisabukuru mpuzamakungu novuga ati yahariwe ijambo récit et parole aho nzoja uzoseruka ng'umunyavyese w'umurundi kazi aho nyene wasubiye kugira icizere n'igihugu cyane ko tumaranye ibihugu no
urabimaze byose ninge mu makaryo ko kubivugira kumbonesha ku Google Map urayigendana wewe nta kibazo ngaho nyene none kajane ushugira ko ni ihe bintu bikenewe cyane kugira ngo uvuge ibyo usaba ico twoshobora gufasha guterera umuntu wese ariko arumva kugira ngo iyo migambi yawe ishike ive donc igiye icimara ive mu majambo. Murakoze cyane. Jewe icyambere na mbere shimira amamedia muhora mudera iteka murantumira cyane. BITV ndabashimi n'izindi media zose muhora munyizera sizike n'ukuri muranshigikira kuko jewe ibi ndiko ndandika simba shaka yuko ndavyandike kugira ngo ngira aba abone benshi wanashaka kuri YouTube yo iracari nashasha bigira byese shaka bije no kuri Facebook yajyanye ne hakunda guhura abantu benshi uko jewe ico mfise ku mutima shaka nuko ubwo butumwa bwogera kure aho buraba cyane cyane imbere yuko buraba muri Kongo buraba Burundi rero nico gituma shimira amamedia muhora mufasha kugira ubutumwa bwanje bumenyekane ndabasaba ko bwokomerezaho ngindera cyo gikenewe nugushigikirwa mu buryo bw'amafaranga kubera yuko amafaranga ngo l'argent ne fait pas le bonheur nukuri je mvuga le contraire ndashaka kuba afise indoto y'ibisazi ndafise amahera bikagorana kuko naho nzokwizera ku bantu abo bantu baduze baterera ry'amahera nyene kugira ngo ico kintu gishobore kuba donc bigira kugira turongo abantu n'ibintu ntibabivugira ubusa ko uronke n'ibintu rero kubwanje ikindi kintu gikenewe nuko shigikirwa kugira ngo shobore gutegura uno musi ibintu byinshi je ndiko ndabikora ngaho ibujumbura ivyo mvuga cyane birabaraba cyane ruguru barabikeneye cyane nico gituma ngo hamwe ndoshigikirwa ndoshobora kugendera hariya muri za ntara hahandi bataronka ubutumwa handi badafise naho bavugika nanje nkashobora kugira ico nterereye kugira ngo ubuzima bw'ubi sishobora gufasha bose ariko hari igihe usova na babiri canke batatu kandi c'est une fierté donc ni gushigikirwa ubiyo wese mu buryo ashoboye ashobore kunshigikira saba n'abanyamyuga abikorwa vabwenge abaririmbyi abanyavyese abacafyi tuze turakora ibintu mu gushigikirana même tatwiyumvira ubutumwa dushaka gutanga byo bavyiza kurusha kuko hamwe ndoba nakoranye muri ivyo bikorwa ndiko ndakorana guhakorana n'umuririmbyi akundwa ahantu niyo nagenda kugigira ico gitera bazocita bataye bumvise ubutumwa urumva no gushigikirana umwe wese mu mpande zose cyashoboye guterera akifashisha zobakwatse. Urakoze cyane Jean ndagushimire cyane gose vraiment wigoye umuntu ariko arakuraba canke ariko arumvira ivyo two turavuga yumvira yicisha bugufi cyane Jean mugabo wantuka mumaze kumva umuntu wese akurikirana ivyo wamaze kubona CV wahigeze antuka ni ari umuntu ubunye yoroshe cyane kuronka mugabo umwikoze ko umurondeye ntagorana na gatoya ntashobora kugora umuntu n'umwe mu kumwima emission canke kuza gupartager ivyo yaronse rero ndagushimiye cyane surtout ukomeze kubandanya umera gutyo nyene nibaza ko namondi yabibonye ni ryambere dukoranye mugabo wanduka yabibonye rero shimire n'abatumvirije mwese emission ari nyene sije mwayumvise nayo niwe ndavuga mugabo mwabyumvise ibyo twahagaze ko cyane duhagaze ku bintu vyese yagize surtout kuri cese kivuga ikizobanzo kwasima donc wowe niba uriko uraba muri ivyo bintu ugashaka yuko ubuzima bwawe donc uko wahisemo decision yose uzofata uyifashe nk'umuntu akuze nk'umuntu aciye ubwenge donc ikizoba cyose uzokwasura Jeanne avuga ati nta muntu n'umwe ndiko ndatumirira kuba muri ivyo bintu nta muntu n'umwe ndiko ndakusa kubiramo par contre jewe ndavuga ubuzima tubayemo iyi reality nyene iyi nyene turimo rero Jeanne yakoze cyane namwe mwakoze mutiza amatwi yanyu ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona donc umwe wese azokwitora umwe wese message yahawe yayumvise mugire umugisha abatwumvirije mwakoze Mondi wakoze Jeanne wakoze cyane gose merci beaucoup abatwumviriza bose hanyuma turangize bwa mbere na mbere mu nkundire ndabashimire BITV ndashimiye na Mandi ashoboye kunyihanganira muri menshi navuze nizere yuko atarambiwe nizere ko nawe azontumira undi munsi tugakorana turi totambiri cyane hama ndagushimire gogo muranyiyumvira ko cyane BITV n'ukuri ndabashimiye cyane intererano mwebwe murategereza kumufashisha murayifashisha mukanarenzako ndashimiye cyane abantu bakurikirana ibiganiro bya BITV ndashimiye abazobona kino kiganiro bagapa
partage abandi ubutumwa bakuyemwo mugira umugisha. Nkuko rero muvyumvise ico tubandanya tubasaba ni ca kindi nyene uko utariyabonesha kuri channel yacu stop raba ngaho nyene ngaho munsi hari akantu gahuje nta kintu na kimwe vyica ntaco uhomba wamaze kuvyumviriza fe abonne-toi sur notre chaîne hama uzoza urakurikirana ibiganiro dukora vyose uzoza urabironka ku bwinshi kandi ku mwanya hama unabipartage usige na commentaire ibyo turiko turavuga twese ntiturabahinga ngaha nta n'umwe aba ari umuhinga urashobora kuba ufise uko ubyumva nawe mu rupfasoni rwinshi urashobora gutanga message yawe donc murakoze cyane ubwo Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye.